aha rero aravuga ngo mu maraso y'umukiza igitero cya nyuma niho dukirizwa ibyaha, ariko arabagira inama y'ingene bokora. ni nkaho yavuga ngo yemwe abitanga ubufuti mugahusha umusaraba, yemwe abaretse ubugingo mukabukaba n'inyama izobora, yemwe abaretse igihugu cuzuye amata n'ubuki, yemwe abavuga inkuru mbi y'igihugu cy'i Siyoni, umva mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ibyaha. Ngwino dusubiraneyo rero, nimureke kubandanya muri iyo nzira yo kuvuga inkuru mbi y'igihugu cy'i Siyoni, nimureke kubandanya muri iyo nzira yo kureka igihugu cuzuye amata n'ubuki mwari mwarasezeraniwe. nimureke kubandanya iyo nzira iriko iracamwo abantu bahisemwo kureka ubugingo bakabukaba n'ivy'isi bimara igihe gito. nimureke guca muri iyo nzira y'abantu bitanga ubufuti baharanira gukorera Imana gusa, ariko batagomba kwezwa, batagomba gukizwa, batagomba ko imitima yabo daboro ibanza ikaba ibimazi bihimbara Imana, hanyuma ngo kuyikorera kwabo kubone kugira ikimazi. nimureke iyo nzira muze dusubiraneyo muri ariya maraso y'umukiza. jewe nafashe ingingo yo guhora nkizwa uko bukeye uko bwije no gushingwa mu gakiza. ahubwo rero ngwino dusubiraneyo, kuko na jewe biko ndarabwira bino si kubera yuko ndi umugororotsi, si kubera yuko nahejeje kubihabwa, si kubera yuko namaze gutsinda rurayi, ariko natahuye kandi namenye neza ibanga ridasanzwe rya runo rugendo, kwari uguhora umuntu akizwa, kwari ukwama iminsi yose yisuka mu maraso y'umukiza, ko umuntu abitora ari umuntu afata ingingo yo kwama yibira muri ayo maraso y'umukiza. hano uno munsi ngomba mpave njayo, mbere niyo ndiko ndaja, kugira ngo aya maraso yonyene yironderere ibidahimbara Imana biri muri jewe, kugira ngo nshishikare kuva mu bwiza nja mu bundi, nshishikare kugororoka, nshishikare kubyifatamwe neza, bikunde mbone kwemerwa n'Imana. yemwe rero ngwino va muri izo nzira mwari mufashe, mwari ko muracamwo, mwari muri ko muragendamwo, kuko aho muri ko murazimira, ariko ngwino mu maraso y'umukiza, kuko niho dukirizwa ibyaha. muze dusubiraneyo, na jewe niyo ndiko ndaja, kandi nzokwama njayo nibirayo, kuko muri aya maraso nyene niho honyene bikunda ko dukizwa ibyaha. ntidukizwa ibyaha kubera ko twijustifya, ntidukizwa ibyaha kubera yuko turondera imirongo idushigikira, yitweza, ituma abantu batwemera. oyaye, dukizwa ibyaha kubwo kwibira mu maraso y'umukiza. ngwino dusubiraneyo kugira ngo dushike ku musaraba. iri jambo twari ko turahagarara ko rivuga ngo mpisemwo guhora nkizwa. niyo ngingo mfashe. hari igihe umuntu akora ibintu kubera yuko abandi bamubona, ugasanga umuntu iyo abandi bamubona mengo yogerageza kwerekana ko akijijwe, mugabo iyo ari wenyene agakora amarorerwa. cyangwa ugasanga umuntu aratinye kwerekana ko yakijijwe kubera yuko ahantu ari abona umengo ni mw'isi, ni mw'igroupe, ni muri groupe y'abantu b'abanyabyaha gusa, akabona umengo yomaramara bikamutera isoni. ariko Yesu Kristo yavuze ngo uwo bizotera isoni
kunyemera no kunyaturira no kunshingira intahe, mu yandi majambo mu maso y'abantu, nanje imbere ya data n'abamarayika bizontera isoni kumwemera no kumwemanga ngo ndamushingira intahe imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Imana yacu nidutabare. Hari igihe rero umuntu ahitamo gukizwa mu gihe kanaka, muga mu kindi gihe ugasanga ntakizwa, ntiyerekana ubukizwa. Ariko mugabo twabonye ya ndirimbo yo muri Katolika ivuga ngo ukwemera k'umunsi umwe uko siko kwemera. Mbere bavuze ngo ukwemera kw'imyaka 100 uko siko kwemera. Mu nyumvira ico kintu, naho wogira ukwemera kukamara imyaka 100, ariko inyuma y'imyaka 100 ukaba utanguye periyode yo kutagaragaza ukwemera, kwa kwemera kwawe kuzoba kubaye futi. Ariko ngo ukwemera kw'iminsi yose, buri munsi wose uko wakabaye, ukwemera kwawe kukagaragara, uko niko kwemera Imana ishaka. None rero n'ano majambo birashoboka yuko biriko birakugora ushishikara inzira y'agakiza, ariko uyu muririmbyi yavuze ngo nahisemwo, nafashe ingingo, je me suis décidé yuko nzokwamana ntaryo nkizwa kandi nshingwa mu gakiza. Mbere nzokwama nibira mu maraso y'umukiza kugira ngo mbone gukizwa ibyaha, hanyuma shike ku musaraba. Imana yacu nihimbaza. Mu yandi majambo shike ku ntsinzi, kuko ku musaraba niho Yesu yatsindiye urupfu na kuzimu, niho Yesu yatsindiye urugamba rwari rwamuzanye rwo kuducungura. Imana yacu nidutabare. N'ano majambo kuvuga menshi siko kuyamareka dusenga Imana. Mbega muri ino minsi ubona nawe wahisemo iyi ngingo, ubona uri kurayikorerako, ubona uri kurakoresha umwanya kuri iyi ngingo ivuga ngo reka mparanire kwama nkizwa uko bukeye uko bwije, kugira ngo ndwane neza urugamba rwo kwama nshingwa mu gakiza, sinzoveyo ntihaboneke ikintu na kimwe kinkurayo. Muri ino minsi usanga hariho ibyamaze kugukurayo, ariko rero nzabona kukubwira ngo mu maraso y'umukiza niho dukirizwa ibyaha. Yemwe abari barabivuyemwo, yemwe abari ko barabivamwo, muze dusubiraneyo mu maraso y'umukiza kugira ngo bikunde dukizwe ibyaha, hanyuma dushike ku musaraba. N'abahigwe rero abantu baharanira kwama bakizwa uko bukeye uko bwije, abo Imana irabemera, kandi abo urumva nyine ko bashika ku musaraba bakaronka intsinzi kuri byose. Ariko n'abahombe, abantu badafatiye ingingo yo guhora bakizwa. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye yuko dukwiye kwama duhitamwo guhora dukizwa no guhora dushingwa mu gakiza, kuko mu gakiza ata kintu na kimwe gikwiye kudukurayo, niho hanyegejwe byose. Igihugu cuzuye amata n'ubuki, ubugingo budashira, ibyo byose binyegejwe mu gakiza. None rero umuntu wese yahuye n'ibintu byamukuye mu gakiza, atahuye muri kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, agaca avuga ngo Mana ndihanye, mbabarira, hariho ibyankuye mu gakiza, muri za mvugo zanje, muri za nyifato zanje, muri za ngeso zanje, bya bikorwa nkora, hariho ibyankuye mu gakiza. Uyu muntu nuca umugwiza kw'imbabazi, yemegwe nawe, aho ugendera abandi, aho utabara abandi, aho babera inyishu, nawe ntumusige, umugirire neza. Urakoze kuri Imana, turagushimiye kandi turakwiteze kugiye gushishikara kubana na bano bantu bose bakurikiranye kino kiganiro, kandi kuwihanye wese by'ukuri ababarirwa. None rero ibyo ugomba byose bishishikare kugaragara mu izina ryawe gera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.